MURIKIRA. Ubuheruka muri MURIKIRA. Kandi wowe kuje ndazi kuzocubikemura. Nico kinyohe. Jenge ntabyo noshobora. Wapi. Gabo rero. Yanyemereye ko yogirisha inama ya bose. Inama? Yego kandi ico ndagusavye bimfashe mu kweli. Mbabarira ugerageze ukomve nk'abandi bose bitaba inama. Nukuri baze ku bwinshi. Shari unkumye mutsi wibuye. Ivyo nibaza ko bitokuma. Kubera iki gaco? None kweri mushaka ko izine yugara? Vyavuye bigenda gute? Ibi ni biki? Nta numwe yaje ku kazi. C'est pas possible. Oya. Okay, no muri ibiro nta numwe ariyo. Les imbéciles nk'ubu bari hehe? Bakorankinisha. Hinge ndabe telefone yanje iri hehe gabasha. Aya masakoshi nayo n'ubu ndayikeneye byihuta naniyo ntora. Enfin, ndayitoye. Ngenda mu telefone uyu. Chef. Bonita? Alo chef Gakim. Bonita? Sa. Mbe kuyingira uri heko ntakubona ku kazi. Aya masaha utaratonda. Urumva chef tujya byangoye sinzi. None byabagorera rimwe ko mbona nabandi bataje. Ubu nyane ndababonera ngaha. Ibi bintu ni biki? Kuri chef mudutahura. Eh. Biragoye ko twobandanya tuza ku kazi. Ibi kibigoye nta maguru mugira. Cyangwa mukeneye ko nza kubarirura? Nukuri biragoye ko twobandanya tuza ku kazi abandi bari muri greve. Abo bandi mubarondera kwiki? Mwe ni muze mwebwe. Abo nabo bihoze bashaka bazoza badashaka bareke. Aho nyene niho bigoreye chef. Naho rabizi ko twese tubana mu mihana. None byo kubana mu mihana bije gute? Naho mwo mubana mu nzu mwe mwoza abo bagasigara. Erega chef ubatangwe kutugira kiterabwoba. Tubandanije dukora hari icyo tuzobona. Ngo bazobagira iki? Emwe ibyo rero nabatumye. Ibyo rero nivyo zabatumye mudatonda ku kazi. Ntawo kwegereza ko chef. Barashabuye cyane. Donc ugira umbwire yuko rero mutazogaruka ku kazi. Bonita nivyo ushatse kuvuga? Chef, nukwitebura twari twabemere ko tuzobandanya dukora Mugabiki. Aka kanya mwibagiye ibyo twayaze. Bonita reka kugira ubwoba. Abo ntibabakanga ntaco bashoboye. Mwe ni muze. oya owe no kutababona ibyo batware ntawo hirahiranga birenge ko kweli. Ubu rero mwemeye kurenga ku byo twasezeranye. Jewe ni je mugwije n'ubusa. Bonita Sa no kukingira gatwe muvyeyi gerageza mu dutahure. None batwishe canke bakadukomeretsa wumva byo bari vyiza. amafaranga nabahaye ko mwayakiriye? Ibyo ni mwari mwavyiyumviriye? Ndakubaza. Nukuri ntitwibaza ko bagenzi bacu bodukarira ukuraho chef. Mwe ni muze turabe ico babagira. Ntarajeje umutekano wari ngahi rusange. Oya kabisa ntabwo kwigereza. Naho kuko kubera kukingiwe. Uvuze ngo iki? Umviriza. Ubu nyene munsubiza amafaranga nabahaye. Uravyumva? Bonita? Bonita? Allo? Allo? Arubahutse. Ya. Bega kamera we. Iyi resolution yayo. Ni full HD bisazi. Beprinda yo wakahora ingendabi. Sanzi zimbutse emwe. Canguri nyene. Yego. Hana yanje wewe ngaha. Jewe kweli. Washa. Gusa ndabagwega kanyene ko mbona umenye mu kazi kenshi. Wapi? Reka na gato karibaho ubwo shiko. Murakoze. Usanze nako ndaraba kuri Amazon amapri y'amakamera hiwe.
Shaka kuraba nyene ngure kamera nshasha. Ijya prinaronse. Shaka gukora studio. Félicitations wangu. Félicitations sana kweli. Urakoze wangu. Organisation nasaba mo stage ngo yabaye pringa kuri Kano Web TV. No kuri byaranyoheye sana kweli. En tout cas vraiment urabimerite. Merci. No kuri yabaye surprise iryoshe tellement. Umva ntavyo nari niteze habe na gato. Nivyo kweli. Atari. Gute none wewe? Shaje ndaho nyene buke ahubwo naratomboye ko ndanagusanze ngaha. Waronkeneye? Cyangwa uje kuraba Queen. Just nari nzi yuko ucibuka n'inzira izana ngaha. Ashaka kubona kweli. Narabahevye vraiment. Pana bisanzwe. No kuri nari nabaye nka wa mwana w'igishushushungu. Yareka nawe. Bareka gukavya. Yari kuri zo gukavya manje. No kuri nuko vyagenze kweli. Chef. Urazi hajya no kuri vraiment. No kuri parto. Aho ubona je nazanye no gusaba imbabazi n'ukuri. Ivyo twarabirenganye wangu. Twarabirenganye ubu. Umuntu akuze uko bigenda kose ni droit yawe. Ukora ico ushaka n'ibyo ushaka. Justement ashaka ubona gukora ivyo nshaka nta nahanuje n'ivyo bingejeje habi. Birashika. Birashika ubuzima nuko ibintu ntivyama bigenda uko twabitondetse. Naje no kuri narabonye ko nakoze amakosa akomeye. Nibutsa amakuru nashikiriza kuri chocolate. Igorosha nukuri atara kandi ndakubwire wewe na Gaki mwaragimaze kabisa. Gusa nukuri franchement parlant vyarase gukwigwa mu mutwe umuntu nifamiye jewe nyene ashikiriza amakuru nkajya. Nukuri ndagusavye mbabarire no warahemutse pe. Nukuri narakumara maje. Apana bisanzwe. Aha naje we kanyiye nukuri aho ganje naje numva isoni. Nukuri byari bikwiye. Ntako mutari mwagize ngo munyigishe ko kizira gutanga amakuru aturira mu bantu bababajwe n'injyane zo muri kahise. Rega abanyeshure ntibama bakurikiza ivyamwigisha wangu. Bijya bavyita gucisha imbugita mu gisebe. Yego kabisa. Nukuri ubu naratahuye uruhara rw'abamenyesha makuru. Na cyane cyane nko ngaha mu bantu basinzikaje n'intambara nk'iyo ngaha mu Rusange. Imana ishimwe. Mugabo rero ndakubwire yego. Dushira amablage ku ruhande. Jewe iyo nshaka gukora nka chocolate amafaranga mba narayaronse kandi menshi. Ndakubwije ukuri. Wowe ndazi ko ivyo bintu nkabijya ndazi ko atagiye kuba. Sishobora no biherahe. Naho wompa yangana gute. Reka kujya nukuroga. Nukuri nanje narabibonye. Nukuroga. Hari inkuru zimwe ho twashikiriza ugasanga abantu batanguye gutana mu miri. Voilà. Utagize attention iracishanishamwe abantu. Surtout nk'aba birusange bagiye barahura n'intambara. Cyemwe. Cyane yuko buvuga mu makuru baca babifata nk'uko umengo vyose nivyo. C'est ça. Babifata nk'ijambo ry'Imana. Yo. Nico gituma aba journaliste bari bakwiye kwiyubara mu byo bashikiriza. Nukuri jewe nanje aho ubona nico gituma nanje gusaba ikigongo. Nukuri ivyo nakoze sinzofa ndabisubira. Amahera arahera. Burya bike uryame kare mwana wa mama. Bizogufasha. Oya nukuri mumfashe munsubize ku kazi. Kandi harakantu nari naje nitwaje sinzi ko mwogenda mukaravye. Ah bon? Turabi. Waragize vox pop kuri situation y'ubugo. Yego wangu narayigize kweri. Aho bona nashitse no kuri frontiere ndagenda ndabaza. Bamwe bahunga bamwe mbona baza gusaba ubuhungiro ngahe mu Rusange. Ego vraiment. Kari très bien fait. Bon. Hama rero kucerekeye ivyo savye navyo tuzobiraba ko bikunda canke nzokubwira. Ewe manu urakoze usubiye kushikana mu muryango. N'abarubanza unyereka aho ndyame ku mwana. Ahubwo si umwana gusa ndabona kurusha cyane. Oya jewe nta ngorane. Reka ndamuryamike nze tube turayaga. Yego kabisa. Muto. Kumbu narinda gufitiye. Nukuri nari natinye kukubwira ngo tube turatera inkuru kubera mbona urusha. Reka rero mbe ndakurabira n'icunywa ndazuranyutewe sha. Cyono. Aha nyene nashitsi wawe ga mwana wa mama. Yemwe washitse nukuri. Yego rero banza usome ndazuranyutewe. Ko tomera nukuri.
Asha nyota ndazi ingene imeze burya. Asha reka nshima Imana yashikanye amahoro rusangi inankuye muri irya kambi twashikiyemo. Asha ahubwo mwe mwagize Imana nyene ko mutashe mu banyu. Aho ubona muri irya kambi mwashikiyemo hasigaye benshi. Ngira nta munyarusanga asigaye hari yibuko. Ahubwo nyene muto. Ngira ngo abanyabugo bashatse kwica abanyarusangi bari hari canke nibihugu. John hamwe no kubwira ngo nibyo canke sibyo no bambaye umuswagaye. Narinze ahubwo ko ari wowe utsa kumpa inkuru y'imva. None muto wewe wahunze iki? Umunsi duhunga nari nagiye kurondera inkwi haca turi ku runtu rumeze nk'ikibombe. None waturikiye? Ndabizi. Abaruturikije mu bamwara bamenye. Mve basha condi ivyo ari karambaza. Wese ndakubwiye ko nandi gusenya n'abandi bakora. Aho bica bigenda gute? Umve umwe wese yaciye yiruka. Uko nari nagiye mpetse umwana niko nirutse. Ntumbwira. Iyo nari kubona musize hariya muhira uba bari bugo. Mugabo namwe mufise ubwoba budasanzwe. Yareka. None mwaca muhunga kubera ikintu kimwe gituritse. Mbe condi urazi ibihuha bikubera mu banyarusangi bari bugo. Avyuzi wewe. Hari hamaze imisi hariko haravugwa ko abanyarusangi bari bugo bose bazokwicwa. Urumva rero mwari musanzwe muri mu bwoba bwinshi. Ugira hari wasinzira umukondara zose. Jewe nagira hari habaye ikintu da kuko sinumva ko ataco mupfa n'abanyabugo ico tumaho ubwoba nk'ubwo. Eka kuri ivyo byose byatangiye umungaraho yitwa Birusha yakubitwa n'abanyabuga gahakwa gupfa. Naho byatanguriye bavukana na gipe burya nyene kandi shana we nyene mwarazananye naramubonye. Yego yo none yemugaye ndakubaze muto wewe urumva rero wewe ntuzi nimba mwaratewe nimba mutatewe nta nakimutse. Ishwi je nta nakimwe ndabizi ko numvise igiturika gusa mugabo hari hamaze imisi hari kwinubana mu banyabugo n'abanyarusangi. Sha ivyo byo no ngahi rusangi birahari kuva abanyabugo bahungira. Sha sinumva ingene muri aka karere ka Muhumuro rusangi nabugo twisanze aha. Ega mutoni mu gihe cibiza nuko vyama. Usanga hari bihuha byinshi abantu bagatana ku mwikomo ugwanko rukandurukiraho. None nk'umugabo wanje nzosubira kumubona ryari ko nahunze ndamusigiye ubuko. Ibi ni biki? Ingenda mu telefone. Ibi ntibibaho. Allo? Alice? Nyaruka ubunyene ngaha mu biro. Ndakubonera aha. Nyaruka. Okay, that's. Kobwa arakomeye. Canka arasara. Urazi ko yubahuka. Bana yanje. Oui mama, nashitse. Alice. Ibi ni biki? Canke byagucanze ntavyo wabonye. Urukuvuga ibikiga Mana yanje. Nyereka ndabivuga ko. Nyereka ndabivuga ko byancanze. Ibi bintu by'imishahara wabikoze gute? Nyishura. Nta nakimwe nihenze nuko nyene. Je nakoreye mu byo amategeko andekurira. Umviriza. Utegerezwa gukorera kuri bijya supesi yakoze. Wewe wasubiye muri mwe bya kera kubera iki? Kubera atandi tegeko rindi ndabona ari ibihindura. Ivyo navyo urazi ko byo banza guca muri comité de gestion. Alice, waho keneye ko tuba turashwana, urashobora kugenda ugakosora ibintu utabanje kuwunyagaguza. Ndabikosore kandi atakosa je mbona muga mama. Rega je usinshobora kuja inyuma y'amategeko kandi nawe urabizi. Ibi rero uzanye. Ubizanye ngo je ndabisinye. Yego, jewe ugakima bikurikira. Oya, Alice. Aya mafaranga jewe je niyo mpembwa. Wewe Alice urashobora kunkata umushahara. Oya, ibi ntibibaho. Ni nkuko ntoshobora no kuwukongera. Aho ushatse kuvuga iki? Umviriza, utegerezwa kumpajya nyene nahembwera umwapase. Uravyumva?
mama hajya ntukura ko nimeya nimeya amakosa jewe mbega uyu mwana yasaze ko hari ahantu na hamwe yanditse wewe icyo ukora yanditse hehe utegura ibyo ndakubwiye hanyuma ukabimpa nkabisinya nta kindi nta kibazo unyeretse aho byanditse ndabikora sino amakosa supesi yakoze jewe ntayo nzokora sinzoshobora kuyakora ihe ndabira ihera bikindi bwa burusho bwanje bwose ko wabumanuye byagenze gute nuko nyene byahora mama jewe nta kintu nakimwe yesuku ahubwo nayo supesi yaguhaye uzotegezwa kuyasubiza uzoyasubiza finalement gérante ni wewe canke ni jewe nico cyagukuye mu ikonje hataragera wazanywe n'akajagari ahubwo nasubije ibintu ngira Alice kugira abakozi bahembwe bose turihe n'ukwezi omwe kumwe muyo twari tubaheraniye ashaka bigatwenga nka keza kabisa hama barinda bisinya ndakubaza jewe gakima Alice ushaka ko dupinga turapinga mama uyampa yose hana nakimukurako sinya kugira abakozi bagaruke ku kazi mama sinya ibintu jamais je ndi chef ngaha utabihinduye ntavyo nsinya sa ugi ibi bintu birakomeye cyane gose mu kurindira kumenya uko kuri izine bizogenda reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega ibimenyesha makuru bifise uruhara rwahe mu kibano cakomerekejwe na kahise intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Celestin ni agronome ibuhindo mu cibitoke ca Rugombo yagize ati mu kibano cakomerekejwe na kahise ibimenyesha makuru birafise uruhara mu gusanura no kuvura ibikomere vyatewe na kahise kabi ati muri ico gihe ibimenyesha makuru birerekana idonido ry'injyane zahabaye maze bikerekana n'umuti urama ukoreshejwe mu guhangana nazo atariko nitwo kwibagira yuko ibimenyesha makuru iyo bikoze nabi bishobora noneho gukomeretsa inkovu za kahise undi munyanya yatwandikiye ni Igor Kamaro akaba avuka mu ntara ya Bujumbura yagutse muri commune Gwibaga muri zone ya Jenda ku mutumba wa Murunga mu gacimbirika Murambi ariko no musaka batwumviriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu cibitoke yagize ati yego cyane bimenyesha makuru bifise uruhara rudasanzwe mu kibano cakomerekejwe na kahise ati nivyo bizana ihumure mu kuremesha baba barahuye n'ingorane zizo njyane mu kubicisha kumbonesha kure ati ndetse n'ibimenyesha makuru ati kandi ni navyo bishobora gusukamwo mabisi iyo hari bihuha vyadutse mu kibano mu gufata iya mbere bigashikiriza amakuru yo kandi yizewe na bose Igor Kamarati ndakeza cyane kimenyesha makuru kandi web TV ingene gikora cisunza amategeko no mwuga wacu wo kumenyesha makuru nkagirwa ko mpanura bimenyesha makuru byo babigikora nka kandi web TV kwamanana ntajyo bikora byisunza amategeko hamwe n'umwuga wavyo mu gutanga amakuru yo kandi yizewe ati ni naho abantu bashobora kubihurumbira ndetse n'ubushimwe bugatangwa ku vyagiye bikora neza ati nkanegura cyane bimenyesha makuru bigikora nk'ikimenyesha makuru Cukura TV aho nkabibwira nkebura ngo kubitiza agatima mpembero bikareka gucanisha mu kibano mu gutanga amakuru acyoza abandi canke umwuga wo kumenyesha amakuru yarangije hanura bimenyesha amakuru vyo babigikora nk'ico kimenyesha amakuru Cukura TV kuva ibuzimu bikaje ibuntu bigakora vyisunza amategeko ndetse n'akaranga mutimwa k'umwuga bikareka gucanisha mu kibano no kwica umwuga bikurikira amaronko canke izindi nyungu ati kuko biheze bigacanisha mu kibano ugasanga dusubiye mu njyane zidahera ati nkabisaba gukora vyisunze amategeko n'umwuga wo kumenyesha amakuru mu gushikiriza amakuru yo kandi yizewe ati nakaraba kera barayamaze ngo uheza kugoka ibigori bikera ati kandi ngo ukora ineza ukayisanga imbere wakora inabi naho ikaguherekeza Claude Ndacayisaba ava imuhanga mu ntara ya Butanyerera ariko ubu akaba twumviriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura yagize ati ibimenyesha makuru bifise uruhara runini mu kibano cakomerekejwe na kahise ati kubera nivyo bifise ijwi rigera kure mu kuremesha abo baba barakomeretse ku mitima bitumwe na kahise tugahamagarira ibimenyesha makuru gutanga amakuru atohojwe neza kugira ntitwongere gukomereka ubugira kandi ati nkubaho duherereye ati harabaduciye imbere bagiye bakoze amakosa bigatuma bamwe bo muri twebwe bama bibuka bimwe babona bigatuma iterambere rigora gushikako ati rero nk'ibimenyesha makuru vyo dufasha kwigisha no gutanga amakuru yizewe na burya ijwi ryavyo rishika kure ati abantu natwe tukirinda guca tubikwiragiza tutabanje gutohoza neza ati rero ibimenyesha makuru ni karahara mu ruganda ntibacure
Nzeyimana Isaac avuka mu ntara ya Buhumuza muri komine Muyinga muri zone ya Murama ku mutumba wa Ryabihira yagize ati bimenyesha makuru bifise akamaro kanini mu kibano cakomerekejwe n'akahise ati mu gihe bibaye vyiza ati ko birahuza abantu bari baratatanye ati bibwirizwa kubumviriza bose kandi bigatanga inkuru zidaca ivutu ati ahubwo bigatanga inkuru zitohojwe neza kandi ziza kubaka imitima y'abantu ati kindi nuko ko kwirindwa ko hatangazwa inkuru kubera nkunzi canke hatisunzwe amategeko ati gutyo rero mu gihe bimenyesha makuru biriko bikora neza abantu bagira ukuri kuzuye ku vyabaye n'ibizoba ati maze bigatuma banywana neza bagakorana imigambi iteza imbere ingo n'ikibano muri rusangi. Undi munywanyi yatwandikiye ni Lineya aba ibujumbura ku Buterere ati bimenyesha makuru bifise uruhara rukomeye cyane mu kurema ikindi cizere no gukinga izindi njyane mu karere karimwe abakomerekejwe ati ni nabo bafashe runini mu kuremesha abo bose bahuye n'ibikomere vy'akahise ati umumenyesha makuru wese akwiye kumenya ko akazi kiwe ari kirumara mu gutanga indemesho ku bakomerekejwe. Reka interano z'uno musi tuzirangirize kuri Nimbona Abraha akabavuka mu Ruramba mu Kayokwe Imwaro yagize ati bimenyesha makuru bifise uruhara rukomeye mu kibano cakomerekejwe n'akahise ati nkuko benshi twabibonye ibimenyesha makuru ni karahara mu ruganda ntibacure ati kuko mu gihe abantu bataronse inkuru zitohojwe ati bacafata nkama ibihuha mu kwishigikira bavuga ngo rukurukuru niyo nkuru ati mwico gihe wa rukurukuru bahanahana ku munwa ruragenda rugakwira umusozi eka mbere n'intara yose ati mbere n'abantu bakanahunga kandi vyavuye ku muntu umwe yagombye guhungabanya umutekano atakarorero notanga ati harabayeho abantu bakwiragije muri kahise ko hariho abantu bitwa barukoti bajejwe kugirira n'ababandi ati ico gihe intara zimwe zimwe zarahungabanye ku buryo ata muntu yasubira kuva mu nzu ku mugoroba ati tuze ryagarutse ari uko abajejwe umutekano baje gutekanisha ababa mwako karere yarangije atera intege bamenyesha makuru bashikiriza inkuru zizewe kubandanya iyo nzira kuko uruhara rwabo n'intangere mu kubaka igihugu yarangije kandi akebura bampemuke ndamuke birirwa bakwiragiza ikinyoma kubera batamitswe canke kubera izindi nyungu tibamenye ko uheza kugoka ibigori bikera ati kandi ukuri guca mu ziko ntigushe. Reka interano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwanya tubasomera akabazo gice muhejeje gukurikira. Akabazo nakagakurikira mbega muhejeje kumviriza ikiyago ca Kanyenyeri na Igoro ni ikihe cigwa mukuyemwo ndasubiramwo mbega muhejeje kumviriza ikiyago ca Kanyenyeri na Igoro nike cigwa mukuyemwo akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza nimutwandike kuri ya numero mumenyere ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nawe wifuze kwironkera igikino murikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandike kuri numero 61 ubusa ubusa 9 hamadoze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 948 muri gwero kurikirana rw'ikino murikira ukuri murakoze naho butaha cari gikino murikira ukuri murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza